Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye avugwa irya nino aho tubashikiriza yavuzwe cane mu binyamakuru ivyagarutswe ko ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru tuba twatoje mu masoko yacu atandukanye vyose turavyegeranya maze mukabikurikira mu buryo bw'idonido kuri no genekerezo rya munane z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2024 tubazaniye amakuru adasanzwe amakuru ari buze kugaruka kuyavugwa mu gisata ca politike umutekano agateka kazina muntu ndetse n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa cane muri ano makuru muraza kumva inkuru ibabaje cane turaza kubaha inkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa mu butegetsi ndetse tuze no kubabwira ibintu biriko biraba mu gihugu biteye agahinda mu gihe turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2025 ibintu birakomeye cane mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ni FDD mu mugambwe Sawanya Frodebu bo bamenyesha ko bariko barakorerwa agatotezo kadasanzwe n'umugambwe Sawanya Frodebu umenyesha ko uri kurakorerwa agatotezo n'umugambwe CNDD FDD ukoresheje urwaruka rw'imbonerakure n'urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD muri Frodebu bakaba bavuga ko bashobora kwivuna bibaye ngombwa naho bobo badashira imbere kwihora nk'uko biri mu itangazo ryo kuwa gatatu gitugutu wa 2024 ritewe ko umukono n'umukuru w'umugambwe Patrick Nkurunziza umugambwe Frodebu umenyesha ko uriko urakorerwa gatotezo karenze n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ukoresheje urwaruka rwegukira uwo mugambwe imbonerakure nk'uko uwo mugambwe ubishikiriza muri iryo tangazo urwaruka rw'imbonerakure ngo nirwo rutungwa agatoke mu kunyuruza amabendera y'umugambwe Sawanya Frodebu ingoro z'umugambwe nazo zikomogwa canke inkoro z'umugambwe nazo zikabomorwa canke zikononwa n'izo mbonerakure muri Sawanya Frodebu bakaba bamenyesha ko bibaye ngombwa ko bashobora kwivuna naho nyene ngo bobo ngo badashira imbere ngo bibaye ngombwa bo kwivuna ngo naho bobo badashira imbere kwihora umugambwe Sawanya Frodebu kaburangiza usaba umushikiranganje w'intwaro wo hagati mu gihugu hamwe n'abajejwe ubutungane guhagarika vuba gatotezo uri kurakorerwa kuko akataretse kaba gasema ibi rero birashobora gukwega ibibazo bikomeye cane mu gihe himirije amatora aho bamwe bavuga ko amatora ashobora kuzokuvamo akajagari kadasanzwe mbere bamwe bakaba baranagabishije bavuga ko amatora ya 2025 ashobora kuvamwo indyane zisumbishe kure cane izo mu mwaka w'2015 mu gihe igihugu kiri mu manga kubera ubutegetsi bwa CNDD FDD imaze imyaka irenga 20 iri ku butegetsi ariko akaba ataco yafashije abarundi uko ubutegetsi bwagiye burasimburana kuva umugambwe CNDD FDD utanguye kurongora Burundi Petero Nkurunziza igihugu ngo yaracishe ku rugero rukomeye cane aho n'ibihugu bikomeye ku isi byafashe Burundi bwafashe ibihano ivyo bihano akaba ari na bimwe mu vyoba biriko biratuma igihugu c'u Burundi kibandanya kuja ahabi ariko nanone naho president Ndashimiye asubiriye Petero Nkurunziza yapfuye giturumbuka mu mwaka w'2020 ngo nawe ntaco yakoze ahubwo yabandanije muri ya nzira ya Petero Nkurunziza aho igihugu catembagaye gusumba nuko cari carapfuye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza bamwe bavuga ko atakindi ubwo butegetsi buzi atari ukwica no kwangaza abarundi hakaba nk'akarurero gato cane kwigenekerezo rya munani z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2020 intwaro ya perezida Ndayishimiye yari ikiri nshasha abarundi bari bafise icizere ko Evariste Ndayishimiye yaraje guhagarika amabi yaranze intwaro ya perezida Nkurunziza na cane ibijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero Gerard Ndayisenga yari ikimenyetso cayo mabi adasanzwe y'intwaro ya perezida Nkurunziza niwe yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro ababonye anyuruza abanywanyi 8 ba seneri izuba riva bibwiye ko Ndayisenga ari mu bashaka gucafuza neza bari biteze ko azobihanirwa abarundi rero ntibari bazi ko intwaro ya Ndayishimiye nayo yari izanywe no kumara abantu ubu abarenga 120 baramaze kunyuruzwa n'inzego z'iperereza nta numwe arigera bihanirwa
ubutegetsi bwibera mu gacerere nk'uko vyari kuri Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye nawe ntaco akora kuri ivyo bibazo, mbere bamwe bakavuga ko nyene nawe ashigikiye vyakozwa ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Hakaba hari n'abavuga ko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ariho abantu benshi bishwe, mbere abanyuruzwa bakaba barongerekanye ku rugero rutigeze rubaho ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Iryo bara ryaguye mu gatondo hafi isaha 4 kw'ihoteli bita Gite, ni mu murwa mukuru w'intara ya Mwaro, aho habaye inyuruzwa ry'abanywanyi ba seneri. Iryo bara rikaba mu gatondo hafi isaha 4 kw'ihoteli nyene bita Gite ku murwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ico gitondo hakaba hari hategekanijwe inama y'abamenyesha makuru. Ivyo bikaba vyabaye abatari bake babona barumirigwa. Aho hantu hari hahuriye abanywanyi ba seneri 8 bose bava muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya, ariko babiri muri bo bakaba bariko bakorana n'iperereza. Wabatumye ko yari uwitwa Jean Marie Ntakarutimana, yahoze agwana muri FNL, yanahoze mu gipolisi c'u Burundi. Uyu niwe yakoranye na Gerard Ndayisenga mu guta mu mutego bano bantu nk'uko amakuru avyemeza. Mu gihe abashika 7 bari bicaye basangira, niho Gerard Ndayisenga yahashika n'umurwi w'abapolisi, bashika baryamika hasi babanywanyi ba seneri, barababoha banabafasha n'umwe muri bo bari babunguruje ku mapikipiki, bakaba baranafashe n'umwe mu bari babunguruje ku mapikipiki, we akaba yari yasigaye hanze. Abafashwe uwo munsi hakaba harimwo Marite Bukuru, yahoze arongoye FNL ya Rwasa mu ntara ya Muramvya, akaba ari n'umwigisha w'igihugu. Harimwo kandi Sigimondi Mpawenimana, ni umwigisha akaba n'umunywanyi wa seneri. Ico gihe niwe yari yunguruje Marite Bukuru ku ipikipiki. Hari kandi Philibert Ndayiragije, ni umunyeshure yaraherutse kurangiza amashure yisumbuye, akaba n'umunywanyi wa seneri. Harimwo kandi Gervais Nteziryayo, wahoze ku rugamba, yasubijwe mu buzima busanzwe, akaba n'umunywanyi wa seneri. Arikade nimubona, umunywanyi wa seneri. Harimwo kandi Tite Nsavyimana, ni umunywanyi wa seneri. Jean Marie Ntakarutimana yari yitwa umunywanyi wa seneri, ariko akaba yakorana n'iperereza. Abafashwe bajanwe na kamyonete Toyota Hilux double cabine zifise ibiyo bitabona. Mu mwanya wa mbere Jean Marie Ntakarutimana yarafashwe mu bandi, ariko atamisi ihaciye yaciye yitahira muhira. Mu nyuma arasubira aranafatwa, amara igihe anyegejwe, ariko ubu akaba yarasubiriye kuboneka muhira ntaco yinona. Abafashwe bacishijwe i Bujumbura ku cicaro c'iperereza. Umugoroba ugeze baca bajanwa ku Rusizi mu ntara ya Cibitoke. Umwe muri bo Tite Nsavyimana akaba yarashoboye kurokoka, yita mu Rusizi yambaye amapingu. Bukeye atorwa n'abanyagihugu bagiye kurema, bamujana ku biro vy'iperereza mu Cibitoke, aho niho yatorokeye. Imyaka iniraheze iperereza ritavuze iyo ryashize abo banywanyi 5: Marite, Sigimondi, Gilbert, Gervasi na Arikade. Imiryango yari ituye inzego zitandukanye, iratinda iraruha. Bamwe rero mu banyurujwe bakaba barabigisha b'igihugu, ariko ubushikiranganje bw'indero ntibwigeze bubarondeza. Imiryango ntiyahawe uburenganzira bwo kuronka udufaranga basize ku makonte yabo. Ikibazo c'aba bantu carabajijwe mu nama nshingamateka, ariko nta nyishu yatanzwe. Muri Fokode baratabarije kenshi ndetse baratangaza iki kibazo cabo, ariko nta nyishu bigeze baronka. Bakaba kandi baratutswe bikomeye cane ko muri Fokode bacafuza igihugu mu kubaza ivyo bibazo. CNIDH ya Sixte Vigne Nimuraba yo yatanze raporo ko ata muntu n'umwe yanyurujwe mu mwaka w'2020. Intango y'urugendo rubi cane.
inyuruzwa ry'aba bantu cabaye ikimenyetso ko intwaro ya Ndayishimiye yari igiye kubandanya ingendo mbi yo kunyuruza abantu. Mu mezi atatu gusa hagati ya Nyakanga na Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 abantu barenga 25 baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi Service National de Renseignement. Mwaka w'ibihumbi 2021 ho ibara ryaraguye kuko iperereza rya gisirikare ryaciye rifatana n'iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo muri CNDD FDD riri inkumbi mu gihugu cose. Abantu barenga 60 baranyurujwe ho mwaka w'ibihumbi 2022 harabaye agahengwe, ariko naho nyene abarenga 4 baranyurujwe. Muri 2023 Service National de Renseignement yaragarutse ku rubuga rwo kunyuruza abantu, abarenga 10 baranyurujwe. Umwaka w'ibihumbi 2024 ibara ryarasubiriye kurwa, abarenga 40 baramaze kunyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi rifatanye n'iperereza rya CNDD FDD. Vyukuri ni bande bano bantu, ni bande bobazwa bano banywanyi ba seneri b'Ikiganda? Uwa mbere ni Gerard Ndayisenga, yararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro, ariko ntiyabikoze wenyene, hariho akarwi babikoranye mu nyuma. Gerard Ndayisenga yarishe abandi benshi barimwo umunywanyi wa seneri Auguste Matata w'Iburinga yicishijwe amahiri. Gerard Ndayisenga yarahagaritswe yaranapfungwa hafi umwaka, ariko yahavuye ariko aritahira. Ntiyigeze abazwa inyuruzwa rya Marite, Sigimondi, Filiberi, Gervasi na Arcade b'Ikiganda. Uwa kabiri abazwa bano bantu ni Colonel Alfred Innocent Seremu, yatwara iperereza mu gihugu hagati azwi nka Dedei. Uyu niwe yagaba Gerard Ndayisenga, niwe yatanga uruhusha rw'amabi yose Gerard Ndayisenga yakora. Museremu ntarigera abazwa iyo yashize zino nzira karengane. Uwa gatatu ni General Major Ildefonse Habarurema, twari iperereza ry'u Burundi. Urwego arongoye rubandanya kwiha inganda ataca kwiha inkumbi ndetse rugatikiza inganda atacamira. Hejuru ya Ildefonse Habarurema hari Perezida Ndayishimiye nawe nyene arinumiye. Abo bantu bazoronka ubutungane ryari? Ese imiryango yabo izomenya iyo bajanywe? Ibi bintu ni akamaramaza kandi birababaje cyane ibibera mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye bamwe n'abandi babona ko ataco yamaze ashitse ku butegetsi, ahubwo ko ibintu byabandanije kumera nabi. Nyabona bamwe bagasaba ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwohava kuko atakindi bushoboye atari ugutuntuza abarundi ndetse no kwamiza abarundi mu marira atagira aho agarukira. Si ibi byonyene bikogwa, ariko nanone imbere yuko tubabwira ibindi bidasanzwe, hari inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda y'ibyabereye mu ntara ya Cankuzo. Ni biki biriko biraba mu ntara ya Cankuzo vy'ukuri? Muri iyo ntara hariko haribonekeza inyuruzwa ry'abantu benshi, abanywanyi b'umugambwe seneri bariko bahunga. Ni bande bariko barabikora? Hari abanywanyi babiri b'umugambwe seneri baherutse kunyuruzwa ku mutumba Manyiruzi wa komine Mishiha. Inyuma yaho haciye hanyuruzwa umukuru w'uwo mugambwe muri iyo komine, bose nta kayambu kabo. Nk'uko twabitohoje ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024 niho uwitwa Niyonsaba Elias na Binguyeneza Vincent batazira Shakira banyuruzwa hagati y'isaha 2 n'isaha 3. Abo bose uko ari babiri ni abanywanyi b'umugambwe seneri begamiye umushinga amateka Hagaton Rwasa, bose kandi basanzwe ari abanywanyi kuri uwo mutumba wa Rwiruzi. Mu kunyuruzwa abo banyagihugu babiri bakuwe mu mihana yabo yegeranye nk'uko bari ababanyi. Bafashwe rero n'abantu bari baje mu modoka double cabine yari ifise ibiyo bitabona, baca bagenda babatwaye imodoka bivugwa ko ari utwara iperereza aho mu Cankuzo Renova Ntungicimpaye. Amakuru dufise yemeza ko kuva banyuruzwa imiryango yabo yaciye itangura guterwa ubwoba n'urwaruka rw'imbonerakure mu kubabwira ko bihenze bakabishira habona bose bazoca banyuruzwa. Mwihenze tukabibona ku mbuga mwese muzoca mwimba mwigera
ntimuzomenya iyo mwaciye. Ayo ni amwe mu majambo yabwiwe imiryango yabo banyurujwe, amajambo ateye ubwoba kandi y'agacamutwe. Kuva abo banyagihugu banyuruzwa, ntawe uzi iyo batwawe, eka nta n'uwuzi iyo bapfungiwe canke uko boba bamerewe muri kino gihe. Agahinda n'ubwoba nivyo vyugarije imiryango y'ababo mu kwibaza ku mutekano wabo. Twibutse ko kuri uwo mutumba nyene wa Mwiruzi ariho haheruka gukurwa umukuru w'umugambwe seneri ku rwego rwa komine Mishiha ariwe Ntamakiriro Philippe yanyurujwe mw'ijoro ryo kuwa 16 z'ukwezi kw'icenda 2024. Abamunyuruje bakaba barinze kubomora inzu yiwe bamusanga indani nk'uko twabibatangarije mu makuru yacu ubuheruka. Tumenyeshe ko uwo nawe nyene atarasubira kuboneka kuva anyurujwe. Byinshi rero kwinyuruzwa ryiwe navyo tukaba tugira tubibashikirize nk'uko amakuru twavanye mu masoko yacu abivuga. Gushika ubu ngubu muri iyo ntara ya Cankuzo cane cane muri komine Mishiha havurwa abanywanyi benshi b'umugambwe seneri bashigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa baguma bahunga igihugu ku bwinshi mu gutinya kunyuruzwa nk'abagenzi babo. Muti vy'ukuri ni biki biriko biraba mu ntara ya Cankuzo? Amakuru aramvuye kwinyuruzwa rya Ntamakiriro Philippe. Ninde yamunyuruje? Buramatari ari mu babiteguye. Kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icenda 2024 niho Ntamakiriro Philippe aserukira umugambwe seneri muri komine Mishiha yakurwa ku muhaniwe. Hari igihe c'isaha 5 z'ijoro. Abaje kumunyuruza bashitse bamusaba gusohoka hanze, nawe aranka. Amaze kwanka baciye batangura kubomagura umuryango wiwe bamusanga indani. Abiwe barakomye induru barabura gitabara, barahamagara musitanteri w'iyo komine Nzoyisaba Frederic kuri telefone aranka kwitaba. Barahamagaye na buramatari w'iyo ntara banyeza ko Boniface nawe aranka kwitaba. Telefone yiwe ntiyayitavye. Abari baje kunyuruza Ntamakiriro Philippe baciye bamwuriza imodoka yo mu bwoko bwa Prado yirabura, bari banyegeje imparati mu kuyipfuka igitambara nk'uko twabicishije mu makuru yacu turiko turamutabariza. Amakuru twahavuye dutohoza yemeza ko Ntamakiriro Philippe yaje gufatwa na Shabani Nimubona atwara imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza. Yarasanzwe atwara imbonerakure mu ntara ya Muyinga mu ndiganizo ya kera. Imbere yuko Ntamakiriro afatwa hatanguye haba inama. Amakuru dufise yemeza ko iyo modoka Prado yirabura yari yamyiboneka mu murwa mukuru w'intara ya Cankuzo mu masaha y'umutaga kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icenda 2024. Iyo modoka yarimwo Shabani Nimubona n'uwurongoye iperereza mu ntara ya Muyinga Wilson Nzisabira. Ababonye iyo modoka bemeza ko yari ifise imparati yo mu bwoko bwa TI. Iyo nayo rero kandi ikaba itarimenyerewe aho mu Cankuzo. Abo bayibonye bakaba barakebwe bayibonye mwo Shabani Nimubona kuko akenshi yaje aho mu Cankuzo aba afise ikintu kibi kimuzanye. Inyuma y'umutaga hagati y'isaha 10 n'isaha 12 niho rero hakorwa inama mu nzu yakira ingenzi yitwa Hoteli Ruvubu ariho ku mugwa mukuru iraho ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Iyo nama yarimwo buramatari w'intara ya Cankuzo banyenza ko Boniface umukuru w'iperereza mu ntara ya Cankuzo, Renova Ntungicimaye n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga Wilson Nzisabira, Shabani Nimubona arongoye imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza na Renova Miburo yahora atwara imbonerakure mu Cankuzo. Muri iyo nama bariko bapfundika ibijanye n'inyuruzwa rya Ntamakiriro n'abandi banywanyi ba seneri biboneka ko bakerebutse kurusha abandi, bakaba bashobora rero kubabera intambamyi mu matora yimirije ya 2025. Amakuru dufise yemeza neza ko hari urutonde rw'abanywanyi ba seneri bashika 17 bagiye kunyuruzwa aho mu Cankuzo. Urwo rutonde ntarwo turashobora kuronka. Inyuma y'iyo nama yari kibera muri Hoteli Ruvubu hagati y'isaha
Ah, imwe n'isaha zibiri niho rero abanyagihugu baca babona ya modoka Prado ivaho ku mugwa mukuru wa Cankuzo yerekeza ibarabara rija muri komine Mishiha. Abo banyagihugu bemeza ko imbere y'iyo modoka hari umuntu yari ku ipikipiki yagira imbere. Ubwa mbere rero bakibona iyo modoka bibaza ko igiye gufata uwo yari ku ipikipiki kuko yirutse inyuma yiwe mu muvuduko muremure, ariko bimushikiye ica irapunguza. Iyo modoka rero yaciye ibandanya buke buke iri inyuma ya pikipiki. Ababibonye bakaba bikeka ko iyo pikipiki yariko umuntu agiye kubereka canke kubashikanaho nta makiriro aba ku mugwa mukuru wa komine Mishiha, aho benshi bita kuri septième septembre. Nk'uko rero twabivuze, nta makiriro agitabaza, yihutiye gutelefona musitanteri na buramatari, ariko bose baranse kwitaba telefone. Abo twayaze mu gutohoza inkuru bakaba bavuga bati buramatari ntiyari kwitaba nta makiriro kuko yari muri iyo nama yo kumufata yabereye muri hoteli Ruvubu, na musitanteri ntiyari kwitaba kuko biboneka ko abategetsi bose bari bazi bigiye gushikira nta makiriro. Twibutse ko Shabani nimubona amaze kuvugwa kenshi cyane mu inyuruzwa ry'abanyagihugu mu ntara ya Muyinga, cane cane abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Gushika ubu ntawe uzi irengero rya nta makiriro, ubwoba buguma ari bwinshi mu muryango. Buramatari banyenza ko akaba ari mu bakwiye kubazwa rino nyuruzwa rya Namakiriro Philippe. Birababaje cyane kandi birateye agahinda, ibintu biriko biramera nabi cyane mu gihe hitegurwa amatora. Ubwoba ni bwinshi muri CNDD-FDD kuko babona ko atacu bakoze kandi ko amatora yimirije mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, kandi ibibazo biboneka ko bishobora gutuma CNDD-FDD itaronka amajwi mu matora. Ariko nanone bakaba bafite ubwoba bw'abakeba, nubwo Gwasa bamwatse umugambo wiwe, ariko abanywanyi biwe baracamura inyuma. Nubwo Gwasa atarekuriwe kwiyamamaza mu matora yimirije, ariko nanone umugambo uracafite ubwoba. Umugambo wa CNDD-FDD uracamutinya cyane, ntawuzi aho bizoherera, nimba Gwasa ashobora kugirirwa nabi n'abanywanyi biwe bakaba batorohewe muri kino gihe. Ubwoba ni bwinshi cyane muri CNDD-FDD, ariko nanone inyuruzwa ry'agasakisaki ry'abanywanyi ba rya seneri naryo rirateye ubwoba cyane. Ivyo kandi bivugwa mu gihe muri CNDD-FDD havugwa icuka kibi no kutumvikana, aho bamwe mu CNDD-FDD bavuga ko baba bariko barakora ibishoboka vyose kugira Perezida Ndayishimiye ntazasubire gutwara ikindi kiringo, ariko abashigikiye Perezida Ndayishimiye nabo bakaba bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira baraburabuza imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi batega ubwoba abandi banyuruze. Ariko nk'uko twatanguye tubibabwira, mu mugambwe Sanya Frodebubo bavuga ko badashobora kwihanganira ibiriko birabakorerwa, ko no kwivuna bazokwivuna. Ibi rero bishobora guteza ikibazo gikomeye mu gihugu, ndetse hakaduka n'intureka zisumbije n'izabaye mu mwaka wa 2015. Amakuru tubandanya kubashikiriza umunota ku yundi, iwafyonze kuri subscribe akagushikira mu bambere icuka kibi mu bihangange vyo muri CNDD-FDD ndetse n'ibibazo biri mu gisirikare c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru muza gukurikira mu kanya gato cane. Ntuje kure fyonda kuri subscribe maze uje kuronka notification.